ishirahamwe yatanze hari ubwa mbere nuva ko hari igice kimwe cyo kuvuga ati ngira ko ari nko kwigisha abanyakayanza kubereka yuko ivy'amafraude n'ubwo butare bugiye bifise ingaruka ku buzima bwabo bwa misi yose ko nabo bibaraba. Ariko rero tugiye mu kuraba ingene bitegeza ko biriko birakogwa, hariho mu bisanzwe ico bita inzego ziba ziriko zirakora akazi kazo ka misi yose zijejwe kandi zikakorera kuri politike izwi, haba vya fraude n'ibyo by'ubutare. Kuko tuvuze ibyo bya fraude bibaye mu Kayanza hariho ico bita ikigo OBR, hariho service za renseignement ya documentation pereza, hariho igipolisi, hariho abajejwe intwaro administration, hariho ku province, hariho abakonseiller, hariho mu komine abakonseiller ba munotere, hariho ku mitumba, hariho mu mitumba no gusaza, hariho ugwaruka rukoreshwa ibintu. Iyo bavuze ati habaye fraude haba hariho linye y'abantu babibazwa, kuko abo babijejwe ku buzima bwabo bwa misi yose. Umusitanteri atonda kugira arabe ibintu nka bene ibi, umupolisi atonda kugira arabe nka bene ibi. Umunyagihugu nubwo ahamagarirwa gufasha mbwa mu gitondo arafise ibindi azindukira ngo mu buzima bwe bwa misi yose, kuko abo bandi barabihemberwa. Sico kimwe rero umunyagihugu azinutse guhangayika, azinutse kurima, azinutse kwigisha, azinutse kugira gute ubuzima bwa misi yose barubwo. Mugabo hari uwundi nawe abihemberwa, kandi abantu bose ufashe igipolisi renseignement za OBR intwaro gushika ku mutumba wo hasi, izo fraude zigumye ziba, urumva ko ikibazo kiba kiri muri abo nyene. Bategerezwa rero kuronderwa bagahanwa, hakaho politiki itegerezwa kubahana. Umunyagihugu nawe afasha bamushize muri politiki irashobora gufasha. Nibaze rero yuko hariho abijejwe mu buzima bwa misi yose n'ubundi ashobora gufasha. Uwo abijejwe mu buzima bwe bwa misi yose rero arafise ategeza kubazwa kugira ivyo bafraude bibe vyarabaye. Ibijanye navyo bashaka n'ubwo butare tubigarutseko. Ubutare haco bita code ijanye n'ivy'ubutare ivuga ico bita exploitation artisanale, nukuvuga ubwo butare buto buto bwa za korotanazana. Ubwo rero nabwo nyene barafise ayo mategeko nyene abugenga. Hari ubushikiranganji bw'ubutare n'agataka burafise ico butegeza gukora kivugwa n'amategeko. Za BRB ingene zo bikurikirana, OBR ku mataxe ingene bikurikirana, ingene mu ntuze mu byo da cadastre minier abantu ni benshi bashaka guca bakurikirana ibijanye n'ubwo butare. Izo nzego zibijejwe none ayo masezerano habaye audit basanga amasezerano yononekariye he, ubwo butare nyimbo uwo mugwiza tugara bushoye amahera ntaboneke, inzego zagize raporo imeze gute, zimwagiza amahera angana gute, aho atakurikije amategeko ni hehe. Ibintu bitegeza kuza muri iyo ntumbero. Nyimba yategeza kuyasubiza yo yasubiza, kubera ko inzego zitamukurikiranye ayo mafaranga yari kuba muri BRB cyane ntiyinjire, izo quantité yashoreye hanze zimwanditse ko nizi. Ivyo rero ni ibintu bitegetswe ko inzego ziriko zirabikurikirana kandi zitanga raporo. Bashatse bakandika abantu bazavugira konti raporo bakaraba ingene vyagenze. Je nibaza ko kuba ari uko kugira ibintu bize birakorerwa nyine ku mugaragaro, mugabo bifise ingene vyishimikiza mu raporo yanditse kandi ashobora kwerekana ingene ibintu vyagenze. Ubundi naho tagenze gutyo bica acaguma avuga ati naho banyerekanye nta canyagiriye kiboneka canke nta kosa jiwe mbona afise. Urumva rero muri uwo mwanya ushobora gusanga kumbure ingaruka y'ivyo mu kugira bihinduze ingendo abantu itabaye nini. Nibaza rero yuko inzego za leta zihaguruke ico zikora, abanyagihugu baratanga amataxe bakazihemba, aho zigwaye nibahavuge, amateka atameze neza akosogwe, twicare mpaka resulta iboneke n'ahandi niko bigenda.